woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane c'indwi. Ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. Kuko uko muhinyura abandi, ariko muzohinyurwa namwe, kandi ingero mugeramwo muzoyigererwa namwe. Urabirika akabango kari mu jisho rya mugenzawe, kandi akabango kari mu jisho ryawe ntukitegereze. Wobwira ute mugenzawe uti, zana ndagutosora akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise akandi mu jisho ryawe? Wandyaryawe, banza witosora akabango kari mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe. Ivyera vy'Imana ntimukabihimbwa, kandi amabuye yanyu y'agaciro ntimuyaterere ingurube, kugira ngo ntizizoyahonyange n'inzara zazo, maze zikabahindukirira zikabatabagura. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko uwusaba wese ahabwa, uwurondera aronka, uwuramutsa yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe, umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mw'ijuru ntazorushiriza gose guha ivyiza bamusavye? Nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ivyari vyagezwe n'ivyo abavugishijwe n'Imana. Muce mw'irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira yagutse ari vyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nivyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Mwirinde abigira abavugishwa n'Imana, baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera ku vyo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya, canke isukoni ku bitovu? Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. Nuko muzobamenyera ku vyo bama. Umuntu wese amvumereza ati, Mwami, Mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru, atari uwukora ivyo Data wo mw'ijuru agomba. Kuri wa munsi benshi bazombwira ngo, Mwami, Mwami, ntitwavugishwa n'Imana mw'izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mw'izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mw'izina ryawe? Niho nzobajinjiburira nti, ntaho nigeze ndabamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Uwumva ayo majambo yanje wese akayashira mu ngiro, asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, ntiyagwa, kuko yari ishimangiye ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayashire mu ngiro, asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba rikomeye. Yesu arangije ayo majambo yose,
ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'uwufise ububasha, ntase n'abahinga b'ivyanditswe babo. Matayo ikigabane c'8. Amanutse uwo musozi, ishengero ryinshi riramukurikira, maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, Mugenzi, ukunze, woshobora kumpumanura? agorora ukuboko amukorako ati, ndakunze, humanuka. bunacakira imibembe yiwe. Yesu aramubwira ati, Wirinde, ntugire uwo ubwira, ariko genda wiyereke umuherezi, utange ishikanwa ryagezwe na Mose, ibe ikimenyetso kibabera icabona. ashitse i Kaperinaumu, haza intwazangabo y'abasoda 100, iramwinginga iti, Mwami wanje, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu, arasinzikaye cyane. aramubwira ati, Ndaje kumukiza. intwazangabo iramwishura iti, Mwami, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje. Vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abanganza, fise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ko agenda, aragenda. N'uwundi kwaza, akaza. Nabarira umushumba wanje ko akora iki, akagikora. Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati, Ndababwira ukuri, sinari bwabona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazoza bavuye mu buseruko no mu burengero, bazokwicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bwo mw'ijuru, ariko abana b'ubwo bwami bazohindirwa hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Yesu abwira iyo ntwazangabo ati, Igire, bikubere nk'uko wizeye. nuko wa muhungu acakira uwo mwanya. Yesu yinjiye mu nzu kwa Petero, abona inabukwa aryamye afashwe n'umururumbo, amukora ku kuboko, umururumbo urazima, aravyuka, aramuzimana. Ku kagoroba bamuzanira benshi binjiwemwo n'abadayimoni, izo mpwemu mba zirukanisha ijambo, akiza abari bagwaye bose, ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya biboneke, ngo ubwiwe niwe yatwara ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. Yesu abonye ishengero ryinshi rimukikije, agera ko bajabuka hakurya. Haza umuhinga w'ivyanditswe, aramubwira ati, Mwigisha, ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati, Imbwebwe ziri n'imyobo, n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira aho arambika umusaya. uwundi mu bigishwa aramubwira ati, Mugenzi, banza undekure ngende mpambe data. ariko Yesu aramubwira ati, Nkurikira, reka abapfuye bahamba abapfuye babo. atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga, bituma ubwato buzimirira mu mipfunda, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, Mugenzi, tugize turapfuye. arababaza ati, Ni igiki kibateye ubwoba, mwabafise ukwizera gukemwe? buno aravyuka azibiza ingunza n'ikiyaga, haba agahwekere rwose. Maze abo bantu baratangara bati, ubu n'umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? afashe hakurya mu gihugu c'Abagadaleni, babiri binjiwemwo n'abadayimoni baramusanganira bava mu masenga y'imva, bari bakaze cyane, bituma atawe ushobora guhita muri iyo nzira. Barasemerera bati, Dufite nawe ga mwana w'Imana. Uje hano kutwica nabi igihe cyacu kitarashika. kure yabo hari ubusho bw'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni baramwinginga bati, Nambo dusenda, uturungike muri uriya mukuku w'ingurube. arababwira ati, Nimugende. bava muri abo bantu, baragenda, baja muri izo ngurube. Wa mukuku wose wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zihonera mu mazi. Abaziragira barahunga, bashitse mu gisagara bavuga ivyo babonye vyose n'ivyo bari binjiwemwo n'abadayimoni. Abo muri ico gisagara bose baja gusanganira Yesu. Bamubonye, baramwinginga ngo ave mu ntara yabo.
data aramubarira ati Davida zuka 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 ube muzima hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu hari ububasha izina rya Yesu umwami Yesu ahubasha abamwizeye imwe mu mbi zirahunga izina rya Yesu imwe mu mbi zirahunga izina rya Yesu hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu hari ububasha izina rya Yesu There is power and super power in Jesus' name. All devils go away in that name. Everybody, let's sing that glorious name. Amen. In Jesus' name, there is the power and super power. All devils go away. In Jesus' name, all devils go away. In Jesus' name, power and super power in Jesus' name there is the power and super power in Jesus' name there is the power in Jesus' name there is the power in Jesus' name there is the power. mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima turagushimiye. ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.